utagatifu zisinole witoreye nuhezagire utakatifuze ongere watire muba wisinole witoreye y'abategwa iteka mu ibanga ry'ubupadiri nayakurikira: Jean Paul Butoyi mwene Michel Simbirorera na Mariana Barasokoroza wo muri paruwasi ya Kiremba. Ndarengutse. Bertino Dushimirimana mwene Maurice Banderembako na Denise Ndayisenga wo muri paruwasi ya Gasenyi. Ndarengutse. Jean de Dieu Hakisimana mwene Nikodemu Sibomana na Jean Chantal Ntawugiriye wo muri paruwasi ya Kiremba. Ndarengutse. Valentino Kubwimana mwene Salvatore Ntakariho na Kariniya Bivugiri wo muri paruwasi ya Gisyo. Ndarengutse. Gracien Mahenga mwene Romano Mahenga Musagarusha na Sefrosa na Hindoreye wo muri paruwasi ya Kiremba. Ndarengutse. Nikodemu Ndayishimiye mwene Mercure Barakamfitiye na Marta Kajoreza wo muri paruwasi ya Musenyi. Ndarengutse. Roger Nininahazwe mwene Sergio Ntakarutimana na Maria Rosa Nsabimana wo muri paruwasi ya Mubuga. Ndarengutse. Roger Nibigira mwene Silvestre Baranyizigiye na Efrasias Nibagiye wo muri paruwasi ya Gwegura. Ndarengutse. Eric Nsabimana mwene Emmanuel Muhitira na Anne Catherine Gakobwa wo muri paruwasi ya Rubanga. Ndarengutse. Silas Ntirampeba mwene Silvestre Ndayisenga na Nesia Nkurikiye wo muri paruwasi ya Ryakabamba. Ndarengutse. Jean Marie Twemerimana mwene Leonardo Ntirampeba na Emerance Nahayo wo muri paruwasi ya Mwika. Ndarengutse. Muvyeyi nyene icubahiro, Ecclesia mawe wacu iragusavye ngo watire ababene wacu mu ibanga ry'ubupadiri. Urazi neza ko babikwiye. Aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristo tukumva icyiyumviro c'ababisemo ijambo, bemeje ko nasanze babikwiye. Dufashijwe n'inema y'umukama wacu Yezu Kristo umucunguzi wacu, turatoreye ababene wacu ibanga ry'ubusaseredoti. Abasavye kwatigwa mu ibanga ry'ubupatiri nabo bace barenguka imbere y'umwepiskopi, bamenyeshe imbere yiwe n'imbere y'iri shengero rikoranye
ko bemeye iryo banga kandi bashaka kurirangura. Bane banje nkunda, mbere uko mwatigwa mu ibanga ry'ubupatiri tereza kubanza kumenyesha ishengero rikoranye ko mwemeye iryo banga, murashaka kwamana ntaryo murangura ibanga ry'ubusaseredoti mutigira w'abapatiri, mukaba bafashanya abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama murongowe na mutima mweranda. Egome ndabishaka. Murashaka kurangurana iteka n'ubwitonzi ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza n'ubwo gusigura ukwemera kwa Eklezia Gatolika. Egome ndabishaka. Murashaka kwama muhimbaza amabanga ya Kristo ngo Imana inahazwe kandi umuryango w'abakristo utagatifuzwe nk'uko vyamwemeye Eklezia, cyane cyane mu guhimbaza n'umutima mweranda kandi nk'uko bitegerejwe inkuka y'Ukaristiya n'isakaramento ry'ikigongwe. Egome ndabishaka. Murashaka kwifatikanya nanje mu kwa musabira imbabazi umuryango w'abantu muzaba muragijwe mu gisabisho ca misi yose. Egome ndabishaka. Murashaka komeza ubumwe mufitaniye na Kristo umusaseredoti mukuru yihereje se wiwe ngo atubere inkuka itagira gahonze. Murashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Egome ndabishaka, Imana izomfasha. Nabo nyene umwe wese ashaduga yegera umwepiskopi afukama imbere yiwe, ashire iminwe yiwe mu minwe y'umwepiskopi, asubire yemere ko azokwama mwubaha kandi amugamburukira. Jean Paul, uranyemereye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. Ndavyemeye. Imana yatangugira ibyiza muri wewe niyuhire. Bertin, uranyemereye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatangugira ibyiza muri wewe niyuhire. Jean de Dieu, uranyemereye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatangugira ibyiza muri wewe niyuhire. Valentin, uranyemereye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatangugira ibyiza muri wewe niyuhire. Gracie, uranyemereye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatangugira ibyiza muri wewe niyuhire.
Nikodemu, uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndabyemeye. Mana atangira ibyiza muri wewe niyuhira. Roger, uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndabyemeye. Imana yatangira ibyiza muri wewe niyuhire. Roger, uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndabyemeye. Imana yatangira ibyiza muri wewe niyuhire. Eric, uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndabyemeye. Imana yatangira ibyiza muri wewe niyuhire. Silas, uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndabyemeye. Imana yatangira ibyiza muri wewe niyuhire. Jean-Marie, uranye kandi ukangamburukira n'abazonsubirira. ndabyemeye. Imana yatangira ibyiza muri wewe niyuhire. abasabye kwatigwa mu ibanga ry'ubudiyakoni nibagaruke. Bakunzi banje, muze dusabe Imana umuvyeyi wacu kandi mushobora byose ahunda umugisha izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakoni n'izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubupatiri azuzemwo ingabirano ziwe. Abishoboye mwese mupfukame dushikirize igisabisho duciye kuberanda. abatigwa mu budiyakoni n'abatigwa mu bupatiri bararyama, ikimenyetso c'ukwishikana bihereza Imana mu kwicisha bugufi, maze twese tube mu gisabisho twambaza beranda bari mu ijuru babashikane ku Mana nk'amashikanwa mazima ahimbara Imana yo kuyikorera mu murima wayo mweranda.
utakatifuze ungere watire muba wizinore witoreye
mukamamana turagusavye uteye ugutwi ibisabisho vyacu utwunganire amabanga tugira dushikirize atungane tagatifuza wongere uhezagire abatwiyumvire ko bakwiye kuguherezwa ngo barangure amabanga meranda tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. bamwe bari baryamye nibahaguruke. Umwepiskopi aca abubikako ibiganza abasabira ingabirano ya mutima mweranda n'abandi bapatiri bari ngaha bambaye ivyambagwa vya misa. Babonye umwepiskopi ahejeje kububikako ibiganza nabo bace bagenda kububikako ibiganza. muhaguruke kugira ngo twifadikanye n'umwepiskopi muri iki gisabisho cyo kwatira
bano bariko baraba abapatiri. Mukama muvyeyi mweranda ushobora byose mana yamaho urinye n'amateka niwe utanga ubukuru niwe utuma byose bitera imbere kongera ukabikomeza dusiba kongereza abantu ubutore nk'uko abitekanije n'ubwitonzi bw'agakura cyo bituma wagwije ibagabaga abasaseredoti n'ibikorwa by'abareviti witoreye ukabaha intahe mu bimenyetso wisangije igihe waho bukuru abepiskopi ngo bagaye ibihugu wabashinze warabatoreye abashingantahe bazobunganira mu muryango no mu bikorwa byabo abashingantahe batera iteka ubaha n'ubukuru bukurikiye ubw'abepiskopi na kera hamwe abayahudi bayerera mu gahinga barondera intara y'amata n'ubuki waratuye abashingantahe 70 b'incabwenge n'ubwitonzi ngo bafashe Musa gukwiza no gukomeza isezerano yawe nibo bamufashije gukomeza imigenzo myiza mu gihugu no gutwara isinzi ry'abantu bitamugoye hanyuma warahavuye urashikiriza bene Aroni iragi ryose n'akabanga kase kugira ngo hame abantu barangura ibanga ry'ubusaseredoti baguhereza inkuka z'ubukiriro bitwarika amabanga yawe Mukama ndavyi yacu ntiwagejeje aho mugire neza abantu abatumwa b'umwana wawe wabatoreye abafasha mu kwigisha ukwemera nabo babarungika ku isi yose gusigura ijambo ryawe cyo gituma Mukama natwe tugusavye ngo wunganira amagara make yacu tutabaze abazotuvuna ataravunika uko turi ba nta ntege niko dukenera kuba benshi turagusavye muvyeyi mushobora byose uha abasavyi bawe baraha iteka ry'ubusaseredoti soberwa vyagize ngo mutima mweranda baronke mana yacu iryo banga ry'ibagabaga rikomoka kuri wewe bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akarero keza baratubera abafasha bigira akamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire hose ibihugu byose bihurikire hamwe muri Kristo abantu bose bacika igihugu ceranda c'Imana tubigusabije Yezu Kristo umwana wawe n'umukama wacu we Mana musangi ubuzima n'ingoma we na mutima mweranda ubona mu myaka yose barahejeje kwatigwa mu ibanga ry'ubupatiri turaronse abapatiri bashasha abandi basaseredoti bashike mu bibanza barimwo ariko bapatiri bakuru babo bahejeje kwatigwa canke ababaserukira bace baguma ngaho kugira ngo babagororere iyo stora bayambare nk'uko abapatiri bayambara bongere babambike n'umutamana bambare nk'uko abapatiri bambara bariko barahereza inkuka y'imisa.
bahejeje kwambikwa bace baduga umwe imbere y'umwepiskopi amusige amavuta ya kirisima ntagatifu mu biganza. Ivyo biganza bizoba bisizwe amavuta ya kirisima nivyo bazokoresha mu gutagatifuza umuryango w'abakristu no mu gushikanira imana inkuka. Bayobowe na Mutima Mweranda bahejeje kugabana muri ribanga. Babiri ba mbere baduga umwe ngaha imbere y'umwepiskopi. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka.
umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana ibuka. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifu umuvinyu n'amazi bazohora bahereza Imana mu nkoka y'imisa, kugira ngo iryo shikanwa rihinduke imfungurwa y'umuryango w'abakristo. Patiri Jean Marie niwakira ishikanwa ry'igoceranda rija guherezwa umukama. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Eric niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwa karero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Roger niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. nahore no mu mutima wawe. Patiri Gracia niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Jean de Dieu niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Jean Paul niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwa karero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Bertin niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba.
gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Valente, niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akayero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Nikodemu, niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akayero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Silas, niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akayero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. Patiri Roger, niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akayero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro. nahore no mu mutima wawe. ubu naho umwepiskopi abonye bibereye arabashikiriza ubukuru bwo kurekura ibicumuro. Nimuronke mutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazobirekurirwa. Barahejeje kugabana, none rero umwepiskopi abonye bibereye araja kubakeza, n'abandi boserukira abasaseredoti bakeyi bace bagenda kubakeza ivyariho vy'umwepiskopi. Abarongoye amaseminari bahora bigamwo baraha, n'umunyamabanga mu nama y'abepiskopi b'i Burundi. Hanyuma n'abavyeyi baba bahejeje kwatirwa mw'ibanga ry'ubupatiri canke ababaserukiye nabo nyene baraza gushika ngaho babakeze, babe baraza. Abaserukira abavyeyi haze kuza umwe gusa.
n'abaguma baza kubakeza ntiyagira abasubira kuza tuhagarike tubandanye ibindi.